Okay, turongeye kuba hamwe cyane mwaramutse bivaye na mwese adukurikirana herereye. Twongera kutuba kaze kuri channel yacu Vika Sava Official kugira ngo mukurikirane ibiganiro bitandukanye biteza imbere umuntu wese ariko arabikurikirana. Rero ubushize muri video twarabahaye ubwoko bubiri bw'irengarenga. Mwabonye irengarenga z'ibiti bikuze, murabona n'irengarenga zo gufungura. Ubu twari tuje kubabwira akamaro kuri kimwe cyose. Ubu tubabwire akamaro kuri ibiti by'irengarenga mwabonye bikuze. Murabibona ngaha bikuze cyane kandi biri vyamuje biriko imbuto murabibona. Rero ibi nivyo tugiye twanira ko uwo mwanya kugira ngo mubone ingene dushobora kurema imbuto canke gukreya imbuto canke kugwiza imbuto zirengarenga. Mwana rero ibi biti bikuze tubibika kugira ngo bize biduhe imbuto dushobora kubiba kugira ngo turonke izo rengarenga mwabonye zo gufungura. Reka ndazibereke kugira ngo turabe n'izirengarenga mwabonye ngaha. Rero ibi biti biradufasha kugira ngo biduhe imbuto tubiba kugira ngo turonke rengarenga zo gufungura. Ni kuvuga rengeye tubibika. Ukuvuga ngo iyo tubivye izo gufungura turabireka dukurako izo gufungura hanyuma tukazirandura zose hama dusiga ibiti canke tusiga ibiti vy'irengarenga bikura kugira ngo biduhe imbuto kugira ngo ntitwamire mu isoko kurondera imbuto. Ukuvuga imbuto z'irengarenga zirazimvye. Rengarenga is seed is very expensive at market. Ya, nukuvuga rengarenga zirazimvye cyane. Imbuto ikiro usanga kugura 220 cyangwa 225. Umva ko zizimvye ugiye mu isoko. Ariko ikiro cirengarenga c'imbuto zirengarenga kibiba ahantu hanini cyane gose. Reka renda bereke ingene bino biti biduha imbuto. Murabona akaye kamuje mwana aka munsi rero akankozeko niho gashobora kuduha imbuto. Murabona ngaha murazibona izi murazibona. Murabona ha munsi hari utuntu duto twirabura. Rengarenga is seed is very smallest ones. Kuvuga utuntu duto twirabura murabona tubona hari aye izo nizo mbuto zirengarenga nizo zivamwo zirya mbuto mwabonye zirya rengarenga mwabonye zo gufungura nizo zivamwo utu rero harimo imbuto nyinshi cyane. Reka cyenda tumwija ngaha kandabereke izo tumaze kwimbura ingene zimeze. Nabona hariya izo tumaze kwimbura. Nabona izo tumaze kwimbura ngaha. Murazibona izindi zirengarenga. Yeah, this seed is the very smallest ones. Smallest ones. You see? You see? Yes, you see? Ego rero ikiro cizirengarenga kirazimvye cane. Mwa izi zose tuberetse zavuye muri ibi biti. Aha rero niyo twimbura izi iyiye mubona anazageze kwimbura. Mwana zageze kwimbura ziriya zose cyane iziye zageze kwimbura. Mwana izo zose zageze kwimbura tubiba izi. Tubiba izi iyi. Mwazibonye. Izi rero zose mubona twazikuye ngaha ntitwagiye mu isoko. Niyuko ko twababwiye yuko ikintu cyose ngaha kituzanira inyungu, kituzanira umwimbu. Ico mubona cyose ngaha muri iki jardin. Rero umunsi watuje kubaganiriza kubijanye n'ibi biti mubona by'irengarenga. Uriko baramenga ntaco bimaze ngaha. Murabibona? Urabona ko biraba birebire cyane. Bikaba birebire cyane umenga ntaco bimaze ariko akamaro kavyo rero bino biti ibi akamaro kavyo no kuduha imbuto tubiba. Mwabonye kandi ibi muri ya parasera mura ikindi kiyo kirakura ngaha. Iki ni kiramuza ariko naco mu minsi iri imbere kizoduha imbuto.
rero ibintu byose ngaha tubitera ku buhinga kandi birimwo ubwenge buhanitse ku buryo tutigera tubura irengarenga zeze n'izizobibwa n'izimije kubibwa hamwe n'imbuto mwabibonye. Iyo murabona yuko dufise strategy ikomeye cyane, ni ukuvuga ni ibintu byisubiriza, ni nk'umuzingi, ni ibintu byisubiriza ntibyigera bicika. Tukaba tubasezeye rero tugira ati bye bye, tuzogaruka tubabwire akamaro k'ibindi twagiye turabereka ngaha aye wino Gerade yacu. Niba utagira subscribe canke sabone bivanye n'ivyo telefone yawe kwereka, turagusaba kugira ngo ugire subscribe canke sabone kugira ngo uwu mwaka uzohere dufise abantu benshi cyane ibihumbi n'ibihumbi bagize sabone canke subscribe. Byose tubitura mwebwe. Bye bye.